bo bakora ikibi kikabacira inzira twe dukora icyiza ikibi kikatukurikira burya iby'isi n'amayobera wibye ashonje apfunga uwisharo nk'uwumuvugira hora umpamagara umbarira nkurikira ibyanje byose nzokugabira ariko nibishira umwanya muto niwo bimara mana rugiragira ngarukira vumva imbabarira ngo nshira inzira nahuye na byinshi ubu numva mfise ubwoba mbega mu muziki mbwira ni giki jewe nzoba. Bonjour mesdames, messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru chama kibaza bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuzi dukengurikira Imana, hamadusura dukengurikira n'ababwe bakunzi ba Bujahit TV. Right now turi kumwe nawe you want be forever umunyamatongo tuzinanye. Vipi bro? Yeah, safi sana. Biraza neza? Yeah, ameze bo kabisa. Maligiye kinini bro? Yeah, imisi ni myinshi kabisa. Nawe urameze neza none? Kabisa je nameze neza uri mu bantu ba mbere novuga yuko bankuye ubusugi bwo kugirira novuga bwa mbere ibiganiro vya mbere nk'igitangura muri Bujahit mu bambe. Ya ndabyibuka tu ariko nanje nanzi kuri umurambe kuko nanje niyo TV ya mbere yatanguye kunyakira nk'umuririmbyi nyene rampe ibiganiro. Ya umva twarakiranye. Ya mwaranyakire kandi thanks sana. Ya Jason ni U1B abikora neza mu rapper yarigeze kuririmbira novuga abantu benshi batandukanye araririmba n'umunyesha makuru wacu mugenzi wacu Landi Promote ico gihe yafunzwe araririmbira n'abandi ba novuga abandi bantu ba legend. Ya nanje nabisanga mwani tu freestyle. Ya uravuga naba n'intwari. Ya beshi sana tu kuko je ndakunda abantu b'intwari ndakunda abantu bitangira abandi ndakunda n'abantu bakora nyene bikorwa byo kwiteza imbere. Ya urumva mu bisanzwe nabo gushigikirwa. Sina cyane ni U1B aragarutse kandi aravuga ati isi. Ya isi kabisa. Dunia. Ya world. Ya isi kabisa isi nyene tu ari ibintu tugenda turahura navyo niyo mpamvu twashatse kugira abantu twohanura twokebura. Ya isi kugira ngo turabe icyo twohanura abantu turabe icyo twobakebura mbega wibaze ko bobakebura mu biki mbega nibibaze iki nibaze ibyahe abantu bakora mbega wibaza yuko nibihe barengako ni indirimbo nuvuga bayikoze arabaririmbyi indwi ariko bose bakaba baririmbyi bo mu ntari imwe ya Kayanza muri komine Matongo hari wabo na on the flow B-Face na B-Face ariko twamuvise mu maniga. Ya B-Face tu ntibyashobotse kwa jamu ko muri make uburyo nanifite bwari buke kuko uburyo bwose ni jewe nabugize kuko nabo bandi babonetse nije ku gatwe kiwanje urumva bari mu ntara zitandukanye hari habari ku mashure hari habari mu zindi ntara mugo narimviye kuba no bahuza ko B-Face ntibyashobotse ko ashobora kujamo kubera kabazongera kahabaye tu atari kanene ariko. Ya igisi atire B-Face kuba yatabonetse bwari buryo bukeye. Ya novuga ko B-Face cyumviro cyo kumubwira kwanza senakigize gusa sinibaza kuko naragerageza kumubwira inshamake mugabo nkamubwira projet zanje mugabo sinamubwira ko iyo mfasha ariko hari abandi baririmbye nka Petit Frere wiwe tu nabandi beshi nanifuje ko twokorana nabo ariko munyuma nagiye kumva umenga B-Face ntishimiye ko nagombye gukora arabuza Petit Frere wiwe kuja mu ndirimbo umva sinzi impamvu yo baramubujije ko umwe wese afise uko akora kandi nta mutima mubi sinzi ko hari beef amfitiye cyangwa atifuza yuko abanyamatongo nabo bageraho bageze urumva isho n'ikibazo ncibaza si byinshi tuyagana gake kuko mbona nyene tuyaga umuntu kuko uranze muyaga mudahuza usanga ntampamvu yo gukumana muyaga nawe ariko rero sinzi ikibazo cyo bagihari sinzi impamvu yo yarabujije Petit Frere wiwe ariko tundashima Imana ko byagenze kose. Ya Jesse ariko munyuma waramuronde muravugana. Ya B-Face kintu gihari kuko bimaze kuba biruko na generagiza agashavu gusa ikintu gihari naramurungikiye link y'igikogwa ndambwira ati ngiki cya gikogwa nahuza abanyamatongo cyo nyene hama nta kintu yabivuze ko nta kintu yanyishuye ko sinabonye na commentaire yiwe urumva sinzi gusa ndazi ko indirimbo yayibonye. Ya kandi twizere ko indirimbo B-Face yakiriye neza cyane indirimbo y'abanyamatongo novuga ni indirimbo y'abantu bagiye hamwe abanyamatongo aba rappers novuga bavuye imatongo abaririmbyi novuga babikoze neza cyane kawida indirimbo yari yategekoroje ko muzokora muri bangayi wari wateguze gukora wenyene icyumviro kiza mu nyuma korana nabo bandi byari bimeze gute. Ya icyumviro kikiza ubwa mbere nifuza kuza abaririmbyi mu gatara b'imatongo mugabo mu nyuma mbona ati byo babyiza mpereye muhira kuko ntkomera nka babandi bafata nk'umucafu dufate bagakubura muri saro imicafu bahindira muri chambre kugira nyene bayobye umushitsi ni yaza yumve ati kwanaka hameze neza kumbe hari indani
ari yarara si fresh ndavuga ati byo bavyiza mpereye mu rugo mpereye muhira hama project kuko zari nyinshi kandi ndende na bifese na mfitanye project nawe tu nubwo hagiye haramo akagorane mbona umenga nta nivyo ashaka ariko mu nyuma mbona ko nkwiye gukorana n'abanyamatongo ya numva nipfuje ko abo muhira nabo tworaba ingene twotezanye imbere tu ya si mwotezanye imbere kandi murabona yuko vyazanye novuga ingaruka nziza ya muri make twifuje kwerekana ubumwe kuko dufate ngaha mu Burundi hatabaye ubumwe nkuko urabona ko bimeze ngaha wese tukabona ko umenga umuziki ni ntambara umuziki warukiye kuba ikintu cyo duhuza hagati y'abaririmbyi n'abandi urumva nabo bakuru bacu usanga batariko baratwereka akarorero keza ugasanga abantu bamwe mu njyana ata kintu na kimwe zishikana ku bantu ugasanga nta naho biriko birashikana umuziki w'u Burundi mugabo ndibuka inyuma gato muri za 2013 2012 2014 uko hariho collaboration nyinshi so abaririmbyi bagahura bagakorera hamwe ariko ubu nta bihari muko je navuga ati burya bajya hariho bona sanze muri game usanga atanu umuntu numwe abazi ndavuga ati byiza dufatanije nabo tukereka basi n'abandi akarorero ko bakwiye gukorana bagashira hamwe bogera ku kintu gishimishije rero hanini nubwo bitoshika ko umuntu ashobora gukora ikintu kigapiga swatani bisanzwe ibintu byose niko bimeze hariho kuronka no kubura mu bintu byose numva rero nubwo itoba yarashitse aho dushaka mugo icyambere ndashima ku bantu bashoboye nyene ku barinzi bashoboye kumva ishimviro canje kandi hariho nabagerageza kumfasha kugira ngo indini bishike kure nuvuga reko ndabishima cyane uko biri kose ndazi ko abantu babonye ishusho nziza y'Imatongo nubwo hari abadashaka ku Imatongo twogira aho tugeze cyangwa tumenyekane ya Yes, nimba uzi kuva Imatongo andika muri commentaire ati Imatongo oye andika oye nimba ukundi Imatongo tsiga commentaire yose ugomba nuvuga turi kumwe na U1B forever umu bro akora neza cyane umu bro novuga ikorera wenyene ku buryo bwa ati je sindi muri label ku byo byewe mfise bikenda bikora neza cyane ya je dukendo kandi asangira n'abandi urumva nifuza kimwe gusa nifuza iterambere kuri bose ya na nico cifuzo wifuza yuko Imatongo muzoshika kure nk'abandi ya nubwo je ntohashika mugo ni numva hari wageze ahandi hantu kubera jewe ico kintu nzocishimira gusumba ibindi ya na cyane umuntu avuze ati je ujya muntu nije namufashije yumva yuko yarateye imbere ku bwanje usanga uryohewe cyane yani ibintu biba binezereye cyane kandi n'abantu gufasha byari bikwiye kuko twese no gufashanya kuko umuntu avuka nta uvuka rimwe bavuga ngo nta uvuka rimwe ngo zuri ngobyi dufate twe twaravutse kuba tugeze ngaha cyangwa nawe kuba ugeze ngaha hari uwagufasha ukuboko nanje kuba shitse ngaha nkashobora kuza ngaha nuko hari uwamfasha ukuboko urumva rero dukwiye kuza turashigikirana twibuke ko ahaturi atari twe natwe twahigejeje hari abandi badufashije hamwe natwe dufasha abandi kabisa kandi twibuka yuko ahaturi hari abandi ya hari abandi kabisa yes na cyane yes ni U1B forever kubwira yuko ni isi idunia irimwo byinshi mbega wibaza yuko wewe muri mu dunia byutifuza yuko vyo koma bikubako ni ariko reka rasho twumve kwanza vya U1B ivyari vyo mbega mu vyo mwaririmbye kwanza umuntu atarumviye indirimbo ni giki wo mubwira kugira ngo yumve ko ari indirimbo koko yo kumvirizwa ya isi twifuje gutanga ubutumwa bwishi harimo ubutumwa bwishi ariko twavuze n'abisi kuko abisi ibyo babikorera ku isi si sawa twashatse gutanga ubutumwa kuri bamwe nk'indemesho abandi nyene babone ko hari ibyo badakwiye gukora dufata hari umuntu afata kicuwundi amuhoye ivyisi akibagira ko nawe azopfa sisa hari habandi bipfuza ibintu bakibagira ko hari nababifise babirira hari habironka na mahoro ugasanga bararira kandi bya bintu babifise turashaka gutanga ubutumwa rero turavuga ati reka duhanura abantu nimba hari icyo udafise ihangane ejo uzogishikira kuko ufate ko naho ugishikira hari ibindi bintu uzokenera mu buzima rero ndavuga ati kandi abantu mige kubana neza hari habari kuri inosi ubu batakiriho hariho uwaririmbye ati hari ibintu wifuza ibintu bigusosera utarabishikira ubishikire bikawumururazi rero ntitugirira ry'ibyisi ngo bidutiranye n'abandi twige kubana n'abandi mu mahoro n'umutekano muri bike dufise dusabikanye kuko iyi si ahantu uvuga ko twatsindaro hanini nubwo butumwa rero ya nubwo butumwa twashaze gutanga mu ndirimbo kugira ngo abantu babane mu mahoro batahure isi icari ico ntibayigira ikintu ngigwamana nk'ikintu bazobana nayo imyaka yose bufate ko hari isi baje ko mu kandi bazovako ya yes kandi ndabibutsa yuko two turahita turi muri bus irashobora kugusiga ahantu amabandi bakabandanya sibyo no ya kabisa uno munsi urashobora kuburiho
canke uyu mwanya nyene je nkava ngaha ngeze haryo kazamumva yuwani ntakiriho nkuko uwundi ejo canke uwo twari kumwe ejo nkuba adashobora kuba ariho urumva rero isi sikintu umuntu yahava agirira ku mutima mubi canke ngo agirene byari byiza nyene tubanye mu mahoro tugafashanya tugashigikirana ubwira ko aka kapela kidogo muri mu ruhande wo waririmbye bo bakora ikibi kikabacira inzira twe dukora icyiza ikibi kikatukurikira burya iby'isi n'amayobera wibye ashonje apfunga uwishara nk'uwumuvugira hora umpamagara umbarira nkurikira ibyanje byose nzokugabira ariko nibishira umwanya muto niwo bimara mana rugiragira ngarukira vumva imbabarira ngo nshira inzira nahuye na byinshi ubu numva mfise ubwoba mbega mu muziki mbwira ni giki jewe nzoba mbega mu muziki wibaza ko ari giki jewe nzoba ma bro urumva muri legend man muri make turi kwisi kuko isi iraguhenda ati nkurikira ivyanje byose bibona byose jewe nzoguha nzokugabira byose bizo byawe ariko kugira ngo yikurikire ariko ugasanga bya bintu nubwo bironka ni vy'akanya gato ndabaza ati none mbega jewe nanje mu muziki nzobiki umva mu muziki ni nkuko wari we wese mu kintu rimwe ushobora kuvuga ati none je nanje ko isi intwaro uko nkabana n'abantu nabi nkagira uko nkagwa mbyuka mvunika mbega muri iki kintu nzoshobora kubiki ni ngaha turi ngaha kwinosi uwo n'umukino tugenda turahura nawo ariko harimo ubundi butumwa bwishi umuntu yagiye aratanga muri iyo ndirimbo kuko twese mu wese yari yandikiye mu wese azanye icyumviro general abahaye ide ndavuga ati dukorere ku kintu isi nabisi umuntu wese yandika ibyo urumva twese tuba dufise ivyumviro bitandukanye ha umuntu wese ashaka kumva ubutumwa buri mwazogenda yumvirize yitwa isi by U1B featuring Matongo All Stars azogenda irabe ni YouTube yanje ni U1B forever U1B forever genda kuri YouTube channel yandika ati U1B forever uraza kubona ati isi by U1B featuring All Stars Matongo All Stars novuga abaririmbyi bose baba star b'Matongo Matongo oye sana kandi turashoboye sana harimo abarapere bakaze sana kurusha bajya bazi kandi uko biri kose ndazi ko tuzotera iyindi ntambwe kandi Imana iri kumwe natwe turizera yuko kandi umuntu atari kumwe n'Imana turazi ko ataco shika ko ariko umuntu ari kumwe n'Imana kenshi arashika kuki umuntu ari kumwe n'Imana arashika kuri byose kandi natwe twizera Imana ucira Imana imbere nibaza kandi ko turi kumwe n'Imana atahanu namwe tutazogera turi kumwe n'Imana na hamwe tutazogera aho hose twifuza kugera turi kumwe n'Imana tuzohashika sibyo nega U1B forever ikintu cyose wari we wese no muhanura ashira Imana imbere kuko no mu ndirimbo twarabivuze nuko isi atawishi ikibanza kirengeje abisi ibyo bagukorera byose ntubihe umwanya ngo bagirire ishari bareki kuko ntibaratahura isi icyo bariko umva niyo mpamvu Imana ikwiye kuza imbere Imana ikwiye kuza imbere ya byose nivyo U1B avuze kandi ivyo bitegerezwa kukumerana Imana yishira imbere ya byose kandi ushize imbere ya byose nta kimwe kikunanira cyo kuri inosi U1B ndagushimire cyane ma bro je mwakoze cyane kandi nanje ndabashimiye kuba mwampaye akakanya iyi TV Bujahit ndayishimira cyane kuko imumwanya yo nkoze igikorwa keshi kurusha nandi ma TV nshaka ndanabisubiremo urumva ndabashimiye cyane kuba mwana nyumviriye kugira ngo nze shikirize igikorwa canje abantu bakimenye nukuri ndabashimiye cyane Imana ikomeze kubahezagira mukomeze munatsera n'imbere urumva yuko imihezagiro tuma tuyironga tuvuga ati amen andika muri comment uvuga ati amen U1B adohe imihezagiro nawe duhi yindi tuvuga ati amen andika muri comment ko utavuze amen imihezagiro nifata tuvuge amen nuvuga U1B amen kuko Imana ni byose kandi ndazi Bujahit bizotera imbere tuzoshika kure kandi natwe tuzoshika kure ku by'Imana uwo ari we wese agira icyizere ku Mana shira icyizere ku Mana abone ko ibintu byose harimo Imana yonyene ari ishobora kumushikana aho yipfuza hama akoresha inguvu akoresha umwete imbere vuga ati jewe ikintu cyose ndimwo reka ngira umwete icyo cyose novuga je tufate ndi mu muziki kandi umuziki hariho ibindi bintu nkora ku ruhande kandi byose bigenda neza kubera ko Imana iri kumwe nanje kandi nubwo ntoshika ku kintu sinihebura kuko nimba bavuga ati Imana ntimuntu ivyo yipfuza iha umuntu ivyo abona akeneye urumva ibimukwiriye sawa nimba hari ikintu tageze kuno munsi ntucike intege kora ejo kizoza ejo ntutagishikira nta nicyo bitwaye kuko hariho abapfuye batarashika no kuvyuriko hariho abapfuye batabonye n'isi niyo mpamvu rero kwihebura mu kintu shira icyizere ku Mana gusa ku muntu wifuza kumurikirana uvuga U1B forever kuri Instagram kuri Facebook no kuri YouTube kumbera twibutsa
ya hose kwizo mbuga zose ni U1B forever U1B forever ya hose hari hose barashobora kubona ibikorwa byanje kandi bakomeze banshigikire ndazi jewe ntari kumwe nabo nta hantu hamwe no kwigeza urumva abo ni wa boss wanje nibazotuma nshobora gushika aho nifuza ya ndabasaba rero kunshigikira kandi na yandi ma TV canke ayandi maradiyo adushigikire tu kuko batadushigikiye nta hantu hamwe tuzogera fuko bakwiye kudufata nubwo impano z'iwacu zitubaditse ubwoba canke nubwo tuba dushoboye uko babishaka ariko uruhande rw'iwacu tuzoshika aho hwanye n'impano twe dufise kandi bizoduhimbara kuko hajya tuzogera nyene niho tuzoba dukwiye kuba twogera nta gucika intege ngo umuntu nageze kure ngo ngane ari kuri rugero banaka bagezeko wapi kuko je nk'ubu ntaho ndagera ni bake banze mugabo narateye intambwe sinkiri hahandi nari ndi cagiye ndafise aho nageze ndafise aho navuye naho nageze urumva bivuze ko ahantu hari hose umuntu agera niho Imana iba yaramuteguriye kuzogera nubwo wokora ukarara amajoro kuko dufate nk'abavuzwa canke abavugwa suko bagize bakora cyane gusumvya jewe canke naka si sawa hariho indirimbo ndiko ndandika Buja Flavor bazumva mu butumwa bwishi cyane kandi yanzo bikora neza tu iyo ndirimbo ndayituye abantu bose bazoyumvirize kandi baza ko ubutumwa burimwo abantu bose bazokumva ukuri kubijanye n'ibindi kuko jewe ngerageza gukorera nubwo nshobora kuvuga nkavuga wewe nshobora kuvuga wewe mfise gutanga ubutumwa kuri nakari hari rero je novuga ati hanini nifuza ko twubaka nifuza ko dutera intambwe tuci imbere twifuza gusubira inyuma nk'ibirenge hanini dushigikirane dufatane mu mugongo tugira ubumwe hagati y'abaririmbyi amaradiyo nayo dushigikire nibaza ko kizoba ari ikintu ciza cyane yeah yes bakunzi ba Bujahit TV za kumwe na U1B forever novuga kubwira yuko gene musange kuri Instagram musange novuga kuri Facebook musange no kuri Instagram hose kuri YouTube hose musangeho novuga we yandika ko U1B forever ucumuronka hose kuri zo mbuga zose ndakubwiye zizasubira rero inshallah imari kunza kumwe na Beni byanze kamera Juma professional niwe kugira subscribe tubwire bye